bama batwandikiye bakatubwira ati courage iyi ndirimbo wasohoye vraiment menga jewe wari wambonye byarambaye ko impamvu rero inguvu ni nyinshi tuguma twumva hirya no hino badutera intege. Hello bakunzi ba Jesse TV ndongeye kubaramutsa nizere ko mumeze neza nizere ko muguwe neza kuri micro ni Aime Trésor. Murabona yuko uno munsi twamaze kwishikira neza mu bwami bwa Jesse TV. Ku ruhande murabona ko ndi kumwe n'undi muntu. Reka maze ndamuhereza umwanya abanza ababwire akazina kiwiwe aca yongera ababwire nivyo asanzwe akora kugira ngo cyo tubandanya tuyaga nawe. Ndabaramukije. No kuvuga yuko twaramutse dutembera ngaha muri no studio ya JC TV. Twaje kuremesha ikiganiro cy'umwanya mutoya. Mugabo kirimo amajambo akomakomeye. Aho turiko twitegurira kubahereza indirimbo shasha zibiri. Abafanzi bacu twabasaba yuko muzirindirana igishika. Okay. Intumbero niyo majambo make. Urajije kutubwira uti twitegure ugira uduhereze igikorwa c'indirimbo zibiri kubatakuzi amazina urashaka kucubabwira amazina yawe. Kubatanzi nitwa Ezepro. Nkaba mvuka hariya mu ntara ya Cibitoke mugabo abasanzwe ndi umurundi. Umurundi akunda ibikorwa. Umurundi w'imvuga kuri. Okay. Umurundi akunda ibikorwa, umurundi w'imvuga kuri. Mbega Ezepro ni bihe bikorwa wowe umaze gukora bimaze gusohoka bikaja hanze? Kubijanye n'umuziki mu bisanzwe duhere hariya mu Cibitoke ca Rugombo hariho nk'indirimbo naririmbiye mu mugwi wanje yitwa Bumamuru. Uwo mugwi ukaba umaze guserukira igihugu. Bikaba byahuye n'indirimbo nasohoye cyabihura itwaye igikombe. N'abafanzi baravuze ati izi ndirimbo sohoye vraiment birahuye n'iki gikorwa iyi equipe icikora. Haro nk'indirimbo bitwa ku gatumba nasohoye. Iyo ndirimbo irimo amajambo menshi ahanura aho avuga ati agaruka kubatama n'abatamakazi baba bari ku gatumba ukaca usanga abana babo aho bari barabataye. Iyo ndirimbo rero ikahimiriza ubwo gwaruka kugira ngo bibuke aho bavuye. N'izindi nyinshi nagiye ngira hariho nk'indirimbo yitwa ijwi ry'abarimyi ivugira abarimyi bose bo mu Burundi. Majambo make uwo muziki naciye ndawita kari w'abarundi bose. Ndetse indirimbo zanje zose ko ari bikorwa mvuga bitaremwa kanenge ku bantu bose babyumvirije baravuga ati urandika neza cyane kandi wandika witonze. Ntago nkora ibintu by'ibishobisho nditonda amajambo make. Okay, mbe Ezepro mu gihe uri kurasohora indirimbo nta ntambamye ukunda guhura nazo mu gikorwa cyawe? Intambamye ku isi ntizobura. Hari abaguca intege bakubwira ati reka mugabo twebwe tukabona ko ari ukuri. Kubera yuko uri kurasohora indirimbo hariho benshi ziremesha zifasha ndetse hariho nk'abantu benshi utabuzi mugabo bo bakakumenya bakomenye ko ziya ndirimbo kazomba barakubwiye ati ya ndirimbo waririmbye yarankoze ko umenga ahubwo wari wambonye ibyambaye ko byose. Majambo make rero no gutanga ubutumwa nicyo kintu ca mbere twoshimira Imana kandi yama yabidufashijemwo. Naho intambamye zo kuyisura ziko akazi kose nta kazi kaburi ibibazo. Mugabo turashima. Okay, mbega indirimbo iyo uyisohoye nk'uyoba ayishaka yo ikurahe byogenda gute? Majambo make indirimbo ndayisohoye kuvuga hariho ndafise YouTube cyandika ko Ezepro. Aho nyene indirimbo ucironka cyane cyane nk'aba DJ bajya mu studio twamatwa tuvuye nko gusohora indirimbo imaze kuja ku mugaragaro dusanga yadutanze iyo tugiye kubayikura ku rubuga bamwe bakaca bayironka. Mbega Ezepro mu gihe iyo ari karagenda mwibarabara akumva indirimbo yiwe ikiravuzwa yifata gute bigenda gute? Majambo make indirimbo uyumvise biratunezera
mugabo urazi yuko nawe igikorwa nk'iki cyumvisha uranezererwa uvuga ati nico kintu gica kiguha inguvu nyinshi ku buryo ucubandanya guca ubona ko ibikorwa byawe benshi baguma babyitaho ndetse biriko bifasha benshi nkayo nk'abazitamba mu bubare mu manza zitandukanye ndetse ahantu hose bateramiye ukabona ko bariko bidagadura mu majambo make cyumva biguha inguvu zo kubandanya nyine. Mu gihe Ezepro asohoye indirimbo nizikundwe abantu ntibazikunde niyo cika intege yo gusubira gukora izindi ndirimbo kubera yuko bitaratubako ntago turabona ibyo bintu ko nakubwiye ati turiko dusohora turitonda je simfa gusohora za ndirimbo usanga ari bishobisho turitonda ku buryo umuntu wese yumva mu message utanga karite y'indirimbo yego umubari wa benshi rero bakurikirana amajambo ari mu ndirimbo iciyo ndirimbo yerekeza ko abo baba ko badukirana bashaka kuvuga ati uwo muntu adashobora kwikora mu gahugo tumwumve sinzi ko bacishiza ko agapera ka 30 seconde kugira ngo bumve yuko ibyo uri kuravuga ari ukuri atari ububeshi. Okay, rikanda bacishirizaho gatoya nk'indirimbo yitwa ijwi ry'abarimyi. Yego. Mpagurukanye inguvu zidasanzwe nje kuvugira aborozi n'abarimyi tunabakeze tubakomera amashi kuko isuka kwisi yaratsimbataye nzoguhayagiza Burundi we wari barutse intore abarimyi aborozi Imana ibahezagire ibahimigisha muragahoraho mufise igikorwa gikomeye mukwiye gushigikirwa ku rugero rudasanzwe murabikwiriye. Bakunzi ba JCTV murumva yuko so umuntu ari kariga n'umuntu ashoboye kandi muramubona yuko kari umuntu afise n'ijwi ryiza si babandi bako baravogera ibintu batazi we akavogera ibintu azi. Mbega Ezepro nuru kurukurasohora indirimbo nihe ushaka gushika nihe ushaka gushikana umuziki w'u Burundi? Bo mu majambo make rero intumbero twifuza gutera imbere kurazi yuko icyo usabye Imana cyose irakigukorera kuko intumbero ya mbere Imana niyo imenya aho umuntu agarukira mugabo igikuru gusa nuko turi ku kivi dusaba n'Imana gumiduha inguvu kandi ibidushoboza ndazi ko bizokunda yego kidakunda byose bisabye Imana yego. Okay, ndashobora guca ndakubaza nakandi kabazo Ezepro mu Burundi urazi ko dufise abasani benshi kandi bazi kuririmba. Mbega Ezepro yoba yifuza kuririmba nkande nabahe basani yoba asumba kuririmba? Bo majambo make hajya akazi kose kamenye gakora kuvuga twebwe ntago turabira kuri banaka twe dushaka guforoma natwe ubwami bwacu ku buryo natwe tuzoronka abantu batwabura ntago twe twifuza kwabura abandi twebwe twifuza gusa abandi hugu bazotwabura bagendere ku bikorwa byacu natwe dukora impamvu rero twe dukora bitandukanye n'iby'abandi kuvuga indirimbo zifise ubutumwa hariho benshi bavuga baririmba indirimbo zo kwiryohera zo kwifurahisha nyene mugabo warabamo amajambo yubaka iki ukabura twebwe intumbero niyo kuririmba indirimbo ku buryo n'umuntu wese yumva ico twashatse kuvuga n'ubutumwa buri mu iyo ndirimbo nico kintu ca mbere twebwe rero twihaye ego nuko mbega mu bintu by'abandi mbega nko mu gihe Ezepro asohoye indirimbo akamenyekana nkuko abandi twama twabibonye aratangwa gusohora indirimbo ugasanga indirimbo ziwiwe zirimo amajambo mazima amajambo yubaka mugabo mu nyuma ukaza gusanga 6 yamutwaye ku bindi bintu atangwe gusohora indirimbo zitafise akanovera zitafise amajambo meza. Mbega Ezepro nko mu gihe bimushikiye wewe byitwaramo gute? Bo je numva menga ku ntumbero twihaye ibyo ntibizohava bidushikira tuzoguma dusaba Imana ibiturinde tugumane intumbero twatanguye. Okay. Ezepro arafise management yo bimufasha? Abadufasha barahari abadufasha barahari nubwo atari kirenga mugabo barahari turashima ibikorwa bama badukoreye ego. Ku bantu bo badakunda umuziki w'u Burundi wo babwira iki kandi arabarundi? Bo je no ubona yuko abantu bose bumva yuko boto bakunda umuziki w'u Burundi yuko bojijuka bakamenya ko u Burundi ari bwo bwacu ari bwo bwabo tegeza gukunda ibikorwa by'u Burundi.
bakunzi ba JCTV mwumvise Eze Pro aho kubwira uti injenje indirimbo ndi nazo kandi amajambo mazima atari amajambo novuga amajambo atubaka. Eze Pro uno munsi yamaze kwishikiranga mu bwami bwa JCTV. Ni giki kintu Eze Pro wobwira abakunzi bawe ndetse n'abandi bantu batakurikirana komsa kugira ngo nejo niba bakeneye ibikorwa byawe baze bagukurikirana? Mbona ukuvuga yuko ico tubwira abafanzi bacu nuko boguma bakurikirana urubuga rwa YouTube bishasha bazoguma babironka ku mwanya intumbero gusa rero nuko boibandanya bakurikirana ndazi yuko tuzoguma tubanezereza abafanzi bacu kandi turetse ibyo bama batwandikiye bakatubwira ati courage iyi ndirimbo wasohoye vraiment mengaje yewe wari wambonye byarambaye ko impamvu rero inguvu ni nyinshi tuguma twumva hirya no hino badutera intege no ku maradiyo cyane cyane yari mu Cibitoki bakavuza nk'indirimbo zacu bakatwandikira ati nta bishasha tukababwira yuko botenyenya gatoya ko turi ku gikorwa mu minsi mikeya kigiye kuja ku mugaragaro. Uwo kwifuza gukorana na Eze Pro byogenda gute? Mu bisanzwe baraza ari benshi bakavuga ati ko twokorana mugabo ntago haragera. Hari ibyo tukirindiye tukiriko turirukamwe kwanza ama ndazi yuko umwanya n'umwanya tuzokora ntaho riraja ngo naho riraja ngo muzokorana. Eze Pro nizere yuko sinzi nk'akandi kantu kongereza ko wobwira nk'abakunzi biwawe cankwe n'abandi bantu bubaho kwadukurikirana hariya akajambo batekerera. Akajambo no batekerera nuko borindirana igishika indirimbo zibiri zigiye gusohoka muri ukwezi tutangura kuko baguma bambaza ati nta bishasha shatse nyene ndabapfundurira igiseke gikwiriye ata bintu byo kubasondeka. Niyo mpamvu ubona twari twibitse gatoya tugomba rero tubapfundurira igiseke ku buryo baryoherwa. Mwabyumvise bakunzi ba JCTV, Eze Pro akubwiye yuko vuba agira bazanira igiseke kirimo indirimbo zibiri ata ibintu birimo byo kubasondeka. Reka mbaze ndagushimire kuba wemeye kuzangaha mu bwami bwa JCTV. Egome ndagushimiye nawe kuba wanyakiye ngaha. Nizere nundi munsi tukukeneye uzotwitaba nkuko watwitavye. Nzobitaba nta ngorane nimwe. Ndagushimiye cyane gose. Murakoze.